hano iwacu ku munsi w'ejo Novansi harasozerewe nako indwi y'icenda mwihiganwa y'umupira w'amaguru hano mu Burundi Primus League. Utubwire muri make uko inkino zagenze hama tse kuraraba ingene tuzica ko zimwe na zimwe. Urakoze cyane Kiki. Hari ku munsi wa gatatu ariko ku munsi wa kabiri hariho n'izari zabaye rero ntibyakoroheye imwe mu migwi twari twiteze ko ishobora gukora byiza. Ni ku munsi w'ejo rero Bumamuru yari icakiranye na Academy Day hariya kuri stade Urunani mu Cibitoki i Buganda, aho Bumamuru yabatsinze igitsindo kimwe ku busa. Kayanza United itsindwa na Aigle Noire babakiye hariya kuri stade Gatwaro. Message Ngozi itsinda Royal Vision 2026 igitsindo kimwe ku busa. Musongati iranyerera ni nabwo bwa mbere iratakaza amanota agera kuri 3 imbere ya Rukinzo nayo itari yifashe neza, mu gihe Olympique Star nayo yaje igatsinda Flambeau du Centre igitsindo kimwe ku busa. Urumva ko hari muri equipe ziva ku mugwa mukuru wa politike bitazoroheye zose zatsinzwe. Ibintu ntivyari vyoroshe kabisa ku ruhande rw'imigwi yahari ya Igitega, ariko reka turabe kuri izo nkino novuga yuko zabaye. Wavuze ati Bumamuru yatsinze Academy Deira. Ni Academy Deira tubona yuko nta vyinshi twivuga ngo ni ya equipe n'ubu tubona yuko Alonso na nabiciye ko ndavuga nti uyu mugwi ivyawo bigiye kugora burya kuja mu bibanza nk'ibi uri tukiye muri phase are uyu mugwi batabugarukiye hakiri kare. Uyu mugwi uragiye umuguragiye tukibona novuga impinduka mu bumenyereza bazana novuga witwa Bimenyimana Robert kumbure novuga batari bake bagize icizere, ariko kumbure nimba Robert nawe bitariko biramworohera seke kumbure ku ruhande rw'umumenyereza siho hari kibazo. Ahubwo borondera ahandi novuga ikibazo. Urumva kuko umaze guhindura abamenyereza kabiri bikanka, uwa mbere yari yara mu kugenda kwiwe novuga yari yarademissionye canke yari yaratanze imihoho. Deje urumva yuko uwa mbere ntivyamunani. Urumva no gutanga imihoho kwiwe. Umuntu yamaze umuntu yicaye hasi akiyumvira gutanga imihoho bisigura yuko atabafise ubwo bushobozi cyangwa ari kitagenda, donc ntaba ariko akorera muri environnement nziza. Yego urumva, ariko imbere yo gufata imihoro abanza ugasaba kwanza uburongozi abagutwara ati nyabuna mu mpindurire iki rimwe kabiri gatatu bikanga akaba ariho urengerwa. Donc gutanga imihoni ingingo ya nyuma ku muntu bo kwiza rya Robert nawe kumbure twari kumubaza mbega warashishoje ico bacaratumye umumenyereza wa mbere atanga imihoho sibyo Ganovas mbere yuko ufata nawe imwanzo wo kuvuga ati jena ndemeye kuza donc kubandanyiriza aho umumenyereza wa mbere yarashikanye kuko babanza gukemura ivyo bibazo kuko hajya anya kanani umugabo gashobora kunanira n'uwundi mu gihe atacakoze novuga cyakosowe kumbura. Rero twari kubaza ati mbega imbere yo gufata ingingo yo kuza gusubirira umumenyereza wa mbere yatanze imihoho woba waricaye hasi uraraba ibibazo byari bihari muricara no burongozi barakwemera yuko bagiye kubikemura. Urumva nimba rero yarafashe umwanzuro wo kuza gusubirira uriya mumenyereza, ariko kandi ibibazo byari bihari bihazo yahasize bitakemuwe ko biri kose urukirikirane rurabandanya. Niko kuza novuga hano ubandanyiriza aho novuga utakaza. Urumva uno munsi ageze kuri defete ya gatatu. Turazi novuga defete ya mbere yabereye mu Kayanza. Defete ya gatatu ni zitandatu. Oya ndikumvuga kuri Robert uyumushaje. Nivyo. Defete ya mbere ni mu Kayanza, ya kabiri LRB amasipiri ya Mutsinzi. No munsi ni equipe ya Buma muri Mutsinzi. Rero je cyo novuga nuko ubwa mbere na mbere bicare hasi bakemure ibibazo byari bihari mbere yuko n'umumenyereza novuga hashika hama bamworohereze
banagura umugwi wabo ahandi hoho nimba yaraje abandanyizaho gukora azokoresha ingufu ziwe zose ariko bizokwama byabaye imfa gusa kubera iki hariya mu mushinge ibibazo byatanguriye nta cyakozwe nta cyakozwe rero kumbure niko kagoye kumbure umuntu yovunira uburongozi bwa Deira sino uko nzijewe Deira simbi ariko kandi nuriya mumenyereza si mubi Robert Bimenyimana si mubi ariko uko biri kose Rofetke yaje gusubira umuntu yatanze imihoho ariko kandi kumbura ico kibazo catumye atanga imihoho kitakemuwe hakiri kare bisobandanya novuga kuba bibi reka turindire turabe kumbure uko biri kose kuko uno musi Deira yamaze kwinjira mu murongo tukura bari mu kibanza cya 14 ni equipe novuga tuzi yaba yigeze kuba ari ya kane ya mbere muri journée nka zibi urumva yuko iri kwija habi kuri equipe rero yigeze kuba ya mbere equipe yigeze guhagarika za Vitaro Zande ko biri kose ni kindi kibazo kitari technique niko no bivuga ni kindi kibazo kitari technique ego mu bisanzwe kiki buriya equipe muri equipe twoyigereranya nk'ijya nyabutatu yo ku mashuri buriya kugira haboneke umwimbu nuko haba uruhara rw'umwigisha hakaba uruhara rw'umuvyeyi n'umwana ubwiwe uwo musaruro rero ubonekera mu kibuga naho kubakinyi ariko icambere haraba kuba abakinyi bameze neza bafashwe neza kuba umumenyereza ariko akorera muri condition imeze neza kuba uburongozi bufise ico buriko burafasha iyo migwi ibiri haba kubumenyereza haba no kubakinyi uyu munsi rero kuri Academy Deira equipe ishobora kuza kuri journée ya kabiri igahagararika Flambeau du Centre twabonye ko ari imwe mu ma equipe ashobora kuzogora ariko kacuraba uyu munsi bakwijije amezi abiri atarukino baratsinda baheruka gutsinda itariki 6 z'ukwicenda batsinda Mososho mu ntango za champion kuri Academy Deira yaje nibaza nigikorwa kidasanzwe yabumenyereza yarahari we yabibonye mu nkino zitatu arakuramwe akarenge aratanga imihoho Bimenyimana Robert araje nawe zitatu zose ntararonka n'inzinzi nimwe kandi ugiye kuraba nimba wahagaze imbere ya Flambeau du Centre ukacuraba izo zindi bagiye barahura ni equipe harimo izibayabaye ushobora kuvuga ati ko yabitweretse kuriya par exemple nka Ngozi City kugusanga muhira ikagutsinda amasipiri yabaye equipe ya mbere ibakuye kamanota ukaraba equipe dushobora kubona ati izi n'imiburiburi nizo defete ni nka Vitaro Bumamuru na Aigle Noir na izindi bashobora kurivariza mu gihe twari twabonye ko bagize depart imeze neza rero kuri Academy Deira nigeze kubivuga buriya bakina n'amasipiri hari ku munsi wa gatatu twari tuvuye ngaha bariko baratunganya ibijanye n'ivyuma nibaza ko muvyibuka buriya niho nabonye abakinyi bagira kuri batatu ba Academy Deira turahura muganumva urukino hariya kuri deuxième chaîne y'iradio y'igihugu numva match irikiracaka ndibaza ni kubera iki aba bakinyi batagiye gukina urukino ko biri kose kiki nimba wabonye umukinyi championnat yatanguye ntari deuxième division dusanzwe tuzi ko ari première division bakaba bari no muri bamwe baserukiye igihugu mu badashikana imyaka 200 ntibagiye gukina urukino bakina na equipe y'amasipiri deje wumva ko hari kibazo gishobora kuba gihari iswate by'uburyo ivyo byo ntitwobishira kure kuko imvyeyi kamwico yari uyu munsi sinshobora kukubwira ngo koriki munda hameze nabi abarundi bo baca banabivuga neza ko munda harari inzara hakazinduka inziko rero je kubganje ndabona ko ikibazo kiri muri Academy Deira batacitwariye hakiri kare turashobora kubona
bamera nk'amagara Young Boys yarangije novuga igice ca mbere tumaze kubona ko ishobora gukoroka rero umwanya uracahari ariko sinamwinshi mugabo izi nkino zitandatu zisigaye kugira faze are irangire boza bakazitwaramwo neza twosubira kubona equipe imera neza nuko rebo mamuru itsinda kimwe ku busa umugwi wande wa Academy Deira ariko kurundi ruhande umugwi wa Aigle Noir uguma ari sans faute kabisa Kayanza bayisanze wabo bayigemye bitatu Aigle Noir iri kwiza ku nguvu zasanzwe aronse ni Aigle Noir ubona ko cyambere na mbere bo kwishimira muri Aigle Noir kiko kiranabafasha kubaha uno musaruro nuko iri ya equipe ugiye kuraba ni equipe iri jeune ni equipe novuga uravye moyendage yabo ni nabakiri bato ariko kandi bakaronka novuga ako kantu kiyongera muri bo donc condition physique ya uburyo novuga bahagaze urabona yuko ari misore kabisa yugaye bari abasore ugiye kubabona ugiye kuraba n'ibihagararo byabo kungwene bahagaze urabona yuko bafashwe neza urabona yuko ari abasore kabisa baronka buri kintu cyose cyo bafasha kugira ngo bakomere hama kandi ikindi kintu bari kumwe n'umumenyereza wahe bari kumwe na Jimmy Ndayize uriya mumenyereza aramaze kuba novuga afise sevida sanza amaze novuga kugira kanyari bwabo kadasanzwe iri no higano rimenyereye niyo mumenyereza muri kano kahise ka hafi afise novuga ibikombe bibiri vyikurikirana yego vya Primus League ariko kandi ukabona yuko ugiye kuraba numumenyereza amaze kuba novuga amira akabuye kabagabo rero ari muri equipe donc atabura buri kintu cyose novuga yifuza kugira ngo equipe itere imbere rero kuri ico onye ucubona yuko vyoroshe cyane gose canke bitahuritse gutahura novuga no musaruro wabo ariko kuri no munsi hama bahiriwe bahishije uno munsi bariko bafise calendrier muri no misi bariko bahura novuga n'imigwi ikinika donc bari muri calendrier imeze neza barakinye novuga na za Moso Sugar uribuka ibitsindo babatsinze byinshi cyane baragenda hehe no munsi bagiye gukina na Kayanza ahubwo equipe yari yo yose yoshima novuga guhura na Kayanza muri bino bihe turaza kugarura kuri Kayanza ni equipe ubona yuko nayo nyene iri mu bihe vyoroshe cyane gose mu gihe woyitegura neza yuko woyitsinda kuko ni equipe iri kuravugwamo ibitari bike kandi bobo kwanashima kuri bo si by'ingenzi donc ni ibintu by'ingenzi si ibintu novuga bishasha kuri Kayanza United uraza kubona yuko buri mwaka batabura novuga ibibazo ibi nabiriya anye bihavugirwa ariko hari uburyo novuga bo imana zabo cyangwa amahigo yabo bagira gucyanye bakamenya uburyo bitwara kugira ngo ntibakoroke icicaro rero iyi Kayanza niyo yaheruka gutsindwa na Vitaro ibitsindo mengo bitanu ku busa kuri Aigle Noir wabonye iriya score utegereza kuza uvuga ati aya namanota hasi hejuru kuri no equipe novuga ikirimo ibintu by'imvururu hirya no hino twoba duhombye tutayikuye kwa manota agira kuri 3 rero niko kajyo novuga keza bace bakoresha bana basore bimakamba rero ariko kandi bakana targetinga n'iryo hangi bakavuga ati dutsinze ino match turafise amahirwe yo kushika mu kibanza ca mbere uno munsi Aigle Noir batsinze match bisanga bari mu kibanza ca mbere rero kuri equipe nkovuga iri kwikorera kuri ayo mafacteur yose biragoye cyane gose kuzosubira novuga kuyikura muri ivyo kibanza muri ivyo bibanza novuga iba yafashe félicitations rero kuri Aigle Noir ni equipe no mwaka twoyishira mu ba favori ni equipe ibona ko uno mwaka twoyitega biragoye cyane gose no musi nta mu adversaire ahari kumbure yoza gukina na Aigle Noir atogira ubwo yego nico donc nivyo bintu twokwishimira yuko buri mugwi yose donc igice kinini c'imigwi iri kirakina no champion yomera nka Aigle Noir donc yo kwikomeza ku buryo buri equipe yose yozivuga ati burya kuri no match biragoye cyane ntituriko turabona aho dukura no manota 3 nibwo bukomezi bwa champion aho uvuga ati
biraza kutugora muri no match, ariko wumvise ngo turaza kugenda gukina na equipe kanaka hariya turazi hariya bike ni bitatu umva akanovera hari uburyo novuga kaca kagirane kaca kagenda gataka. Rero kuri Aigle Noire zizindi equipe ni vyiza cyane gose yuko twokwama twabonye yuko ziri mu bihe vyiza hama bigatuma novuga championnat imera neza. Kuri Kayanza United yoyo ni ibintu kumbure novuga bitaryoshe kuko iyi ni equipe novuga ikukira intara nibwo novuga rimwe na rimwe bayitererana niko no bivuga. Ni equipe ibabaza cyane gose abanyakayanza. Iyi equipe irababaza cyane gose abanyakayanza kugiye kuraba iriya ntara kiki Syria ntara gusa mu ntara zo hagati mu gihugu harimo abagwiza tunga benshi hari anovuga amashira hamwe menshi amaze kushinga imizi hano mu gihugu. Hariya mu Kayanza ugiye kuraba amashira hamwe novuga amaze gushinga imizi ugiye kuraba abagwiza tunga bariyo ni benshi cyane gose. Kumbure rero byo kugora gutahura uburyo iyi equipe igenda ishigirwa n'ibibazo by'uburyo niko no bivuga muri magi. Uno munsi no equipe urazawumva ngo abakinyi bamaze ameze nk'atatu badahemba, abakinyi bamaze kumbure no vuga nk'ukwezi canka amezi match zinga bataronka prime de match, abakinyi sinzi. Donc ibibazo bigiye bitandukanye bijanye n'ibyo buryo ukiyumvira ati none bimeze gute iyi equipe ibuziki kugira ngo ko tuzi neza yuko hari yanye huzuye amahinguriro hari yahuzuye amashirahamwe menshi huzuye abagwiza tu habuziki kugira ngo bayihagurukire n'igisagara ca Bujumbura kikaba gifise abanyakayanza benshi nico abantu twihenda ko aronse twihenda ko kuko nakuja ko mu Kirundo bavuga ngo amazi arabura yuzuye impangi niko bimeze kuko bivana byose n'intunganyo mbega uno munsi uvuza intara umuntu yumva nde yumva buramatari yumva mustanteri. Est-ce que mustanteri ico yatumwe ce sont les équipes de football? Il faut kumenya ico kintu. Est-ce que mustanteri canke gouverneur wewe hari ico yoba akunda mu mupira w'amaguru ashobora kuvuga ati guhimiriza abanyagihugu mu Kayanza bati tugwe ku mugwa mu Kayanza? No, ashobora kuvuga ati jewe inshingano zanje jewe nizi no kuraba ko abanyagihugu babayeho neza, umutekano ari mwiza, amagara meza ameze neza, ibiki hapo avec le sport ugasanga ni ibintu duto tu secondaire nyine tubaho. Ariko hari ibintu primaire avuga ati ibi ntegerezwa kubiraba ko bimeze neza kuko ejo ndabibazwa n'umushikiranganje ndabibazwa n'umukuru w'igihugu. Ariko muri ico gihe we akunda inkino canke abasanzwe bamwegereye bamwumvisha kwinkina ari kindi kintu cofasha mu gumwiterambere ry'intara naco buza yuko nawe nyene yoshira mu ngufu. Ariko ikintu batamenya no va ugasanga umuntu yo wicaye ahantu iyo uvuze ngo genda umunyakayanza umuntu abona Kayanza United ushobora kuba dufate par exemple atwaye championnat uburi fier ahantu ba wicaye avuga ati jewe mvuka mu Kayanza turafise equipe none waza kuno munsi hari abumva cyane bishima abanyakibitunga kubera football ariko kubera bafise bumamuru uno munsi arashobora kuhagara impande y'abana akavuga ati twatwe equipe ikomeye uno munsi wasanze kuri equipe kuri tele yabo waza ko hava inkore baba bagufitiye icizere bavuga ati umugwa turawiyumvamo. Ariko uno munsi hari imigwi bose bivana n'ingene babashizemo nje tubavuze bati ngo umugwi wa Bumamuru wagiye mu minwe y'intara abantu abayobozo mu ntara bakavuga ati tugiye guhimiriza abantu bakunda umugwi. Urumva Igitega waza yuko hari vibe kubera iki? Mais c'est parce que abantu begereye abanyagihugu bababwira lo football cyane. Ariko uno munsi mu Kayanza nimba badahari barakora business, iyo business ntica ibyamira kuri football. Nico kintu rero ngaha mu Burundi tutereza kumenya si ngombwa yuko intara zitunze zitegereza kuba ama equipe yayo acatunga ni muyinga araba businessman bahari kandi benshi. Ariko daba za Olympic Star urumva aho ziba zigeze ni za equipe ziraho nyene ziraho nyene ntuzobona Olympic Star ikura satiri zindi equipe muri Big 4. Alors que abantu baravuga ati ngo turonya muyinga turakunda football. Qu'est-ce que vous faites? Ni iki buko murakora kugira ngo equipe yanyu ishobora gutera imbere? Nico rero mvuga ni tureke kuza turaraba ngo bikiri biki ivyo twa tuzobivuga turayivuga nk'abamenyesha bavuga ati teza imbere equipe yiwanyu. Ariko ntumenye no munsi ushobora kumva ati
ubakavuga ati wapi ekipe turayikunda ariko abarongozi bayo bafise udufaya tunutu turayihevye rero kubw'ivyo ndaza kuzaga ko no kwini tugeze ku yandi ma ekipe rero nuko ubona umugwi wa Kayanza uratsinzwe na Aigle Noir nako na Aigle Noir biri kubusa urundi rukino ni Olympic Star itsinze kimwe ku busumugwa wa Flambeau du Centre Flambeau du Centre no iyi championnat ubona yuko ivyayo si vya bintu twari twiteze bimwe vya kera uyu muguri kuragabanukira kandi ahubwo cyo novuga ni ekipe yari maze match zigera kuri zitatu gutyo nyine nabo nyine bitwara neza uno munsi navuze nti uyu n'umugwi mumenye neza ko ari umugwi ukunze gukarirwa cyane iyo hageze Mercato Festival yo ngaha abakinyi ba Flambeau du Centre akunze gusohoka cyane ariko ni wa mugwi wigwanako ntuzobona umugwi kuranyiganyiga ugira iki c'est vrai ko ratsindwa Olympic Star bayitsindiye wabo victoire iyo muhira ibiryoshe rero ubona yuko Olympic Star yavyitwayemo neza kuri Flambeau du Centre gutsindira imuyinga umugwa Flambeau du Centre ikintu coroshe kandi aba babasa n'abantu ni bari derby babasa n'abantu nyene bakeba kuko ntiwari kure na kure abari nka derby kabisa hariya ejo bundi Alonso turavuga uti uwiswe Rukinzo afise ibirarane vyinshi afise inkino zikomeye ati mbega zobishobora ko rwabaye reportage y'ubundi rwa Ngozi rwa message Ngozi habura ukurikira tubona ni Musongati tutisha ko tubona Musongati zigaye ivuruka imeze neza Rukinzo izoza ishobore Musongati ariko Igitega Rukinzo iraje ariko Musongati twe turi Rukinzo kandi dutegeza gusubira mu kibana cyacu muri Big Four nakazi kadasanzwe novuga kuri Miburo umumenyereza wa Rukinzo ndetse n'abasore biwe kuko ni ekipe novuga bagiye gutsindira cyambere na mbere yumvire izi nguvu bakoresheje cyambere na mbere ni ekipe isanzwe novuga yuzuza abafana mu kibuga cyabo iriya ekipe ya Musongati cyumvikana yuko nka 80% barabasongati hariya anye kuri stade Ngoma urumva izo nguvu ariko bazinesheje bararesista ariko icya kabiri ni ekipe ya Musongati itari bwatsindwe na rimwe muri champion urumva ni bwa mbere batsinze uretse kunganya gusa uretse kunganya bari banganyije nani kabiri Bumamuru hariho n'iyindi ekipe urumva uretse kunganya gusa wumve rero zino nguvu nubwo Rukinzo bakoresheje ingene zingana ni nguvu zidasanzwe ni nguvu nyinshi urumva yuko ngaha abanye batweretse yuko amakosa canke tuntu novuga tugorane duto kumbure bari bamaze imisi bacamwe mu kwitwara nabi bafise ubwo bushobozi bwo kubikosora mu mwanya muto kuko urinze utsinda ekipe itari bwatsindwe ekipe yari mu kibanza ca mbere ukaca uyitsinda uyisanze muhira ukanayibuza no kubandanya iyoboye iyindi kuko ekipe nkizi za Musongati nuba wibaza uburyo ziba ziri motive si tunovuga zisanze nko muhira ari ya mbere urumva ni ekipe biri motive cyane gose urumva kuko nki Musongati tuvugana no mwaka ugiye kuraba isura yabo ukungene bamaze ku isura bamaze kugira ni ekipe y'igikombi ni ekipe novuga imaze kwishira muri ya migwi iza uno mwaka igwanira igikombi hama wewe Rukinzo nawe we ufise novuga ikijunja canke igihagararo kuko ni ufise igikombe cy'umukuru ni wowe waduserukiye uno mwaka weze kumbura ushobora kwitwaza novuga ico kintu ukavuga ati nawe ntu turashoboye kubatsindira ngaha ari kuko wibuke iyi Rukinzo so bwa mbere babikoze batsindiye novuga finale ya Coupe du President batsinda Flambeau du Centre hariya nyene donc baramaze rero kumenyera kumbure novuga izo challenge baramaze kumenyera novuga no kugwana n'izo ntambara tuba felicite rero kuko bakoze akazi kadasanzwe kuko bace bava mu kibanza hariya mu bibanza bitameze neza begereye imbere ariko kandi ibi nimba babikoze nibabikore novuga no kubindi birarane bafise kugira ngo dusubire tubabone novuga mu bibanza vyiza vyabo nkuko babitweretse mu mwaka uheze natambwe mvuga ati two kwishimira kubona ino migwi imaze ko tumenyereza ibibanza vyiza bagumye gutya nyene donc bagumye bitwara neza tugumye tubabona tukabona nk'imigwi novuga nk'umunani ya mbere tukavuga ati iyi migwi umunani biragoye ku klasa
biragoye novuga kuyiklasa ngo wa mbere wa kabiri wa gatatu gushika ku munani uno munsi nivyo biriko biraryosha Ligue des Champions turaza kubigarukako ariko nobu mbona biryoshe urabe gushika ku mwanya wa gatandatu unye ni intango ya champion ese rero twobandanya novuga champion imeze gucyanye ivyo bavyiza gusumba nuko hariya umugwi wa Musongati unyerera iwabo Rukinzo babwira ati twebwe twaje turondera intsinzi kandi murazi ko dufite ibirarane aha dutegeza gusubira muri Big Four ko ntaho bizi ariko Rukinzo itanu umunezero iva hariya Igitega nuko urundi rukino gusa ico ngomba kuvuga ku equipe ya Rukinzo nabonye ni equipe novuga ko ifise style nk'iyo Chelsea yari ifise mu mwaka uheze ni equipe ubona ko menga bahura n'utu equipe novuga tubayabaye equipe nonto hari ukuntu menga zirabagora nariko rero ndaraba kahise kayo bugiye niye yarakwamishije Flambeau du Centre yarakwamishije Aigle Noir yahitsi kuraka amanota rero kuza imbere ya Musongati ubwa mbere ni icizere je mbona bigiriye kandi banagaruye kuko nimba ufise izo nguvu zo gutsinda Aigle Noir ugatsinda Musongati nibaza ko ufise ikintu ciza simbona rero igituma imbere y'izindi equipe nonto bica bikugora kumbure nibaza ko bagize novuga depart mbi birashobora no kuba byarabafexe novuga defete bagize mbere ya CX faction bakaba menga byari bikibarimo ariko nimba uyu munsi kuri Rukinzo utanguye kwerekana ko ushobora gutsinda equipe ya mbere mu gihe atayindi equipe yari bwabikore ni ikintu ciza gishobora kubaha motivation rero je kubganje ndibaza ko Miburo Abubakar n'imyaka maze muri Rukinzo nivyo turavye umusaruro yarafise ntiwari mwiza ariko nimba tango yuko turashobora kubona equipe igaruka ariko bibasaba gukora kuko uyu munsi raba kuva kuri equipe ya mbere gushika ku ya gatandatu yindwi na manota 3 gusa batandukanye izi ya kabiri ni ya gatatu zinganya amanota iya mbere ni yibasumbye inota rimwe izo zindi zifise amanota 16 no kuvuga uraza kwigenza nabi bakakwaka ikibanza nibaraba ngo uri Aigle Noir kuri Musongati twabibonye hari ukuntu menga batanguye kundwe yindwe Bumamuru yari imbere barayikura mu kibanza kuko nayo yaje iratsita uyu munsi yasubiye gutsitara Musongati niho biba biryoheye uko guhana ibibanza bizotuma novuga champion iryoha rero ubwo bushobozi Rukindo Jembo na wanashaka inabufise kunganya n'izi equipe za Musongati za Aigle Noir turamaze kubona ubwiza bwayo abo bana bameze neza ukaraba kuri Musongati yarekrise neza itangura ayo entraînement hakiri kare ukaraba rero Rukinzo nayo ntiyigeze idandaza yagumanije babakinyi mumenyereza noneho barashiramo n'amaraso mashasha yo bakuye muri Flambeau du Centre je rero kubganje kuri Rukinzo nibaza ko bakoze akazi keza vyoryoha Rukinzo tubandanije tubona ijya gutanga akazi kwiyi migwi iri mu bibanza vya mbere nuko rero Rukinzo itwereka yuko igarutse ku nguvu zasanzwe ariko twizere ko bizoguma biruko n'ahandi ho niyo equipe ifise inkino nyinshi itarakina kugira ngo ihamvye izindi urundi rukino rwatangaje umugwi Message Ngozi unganya hari iwabi Ngozi n'umugwi Royal Vision 2026 ni Message Ngozi burya hari ibintu bimwe vyerekana umugwi kumbure ukugabanurwa kwawo ukabona uti turumvise arafa ya championnat iyo mu mwaka uheze umumereza wabo baramanye igihe kitari gito arabasezera avuga ati jewe ngiye kwimukira handi ati ndagiye bamwe bakavuga ati mbega kuyu mumenyereza yari yamaze kuba umuntu amenyereye umugwi amenyereye abakinyi amenyereye imibereho y'abakinyi ba Message Ngozi amaze kumenyera abasanzwe abakunzi abafans ba Message Ngozi azi kubajira azi kuje ibintu byose uyu rero aragiye bamwe bati azobihungabana ariko baravuga ati oya reka turabe bizogenda neza
mu nyuma haciye igihe twumva uwarasanzwe ari perezida avuga ati reka jewe mbe ndarekera abandi haza uyundi araza amaze kuza amara igihe gito avuga ati kumbure jewe hari bimfatiriye reka ndabe yuko ndahasiga uyundi jewe ndafatiriwe n'ibindi reka jewe murabu uyundi ashobora kunsubira. Ivyo vyose ni bimwe mu bimenyetso vyerekana yuko hariho ibintu bitagenda neza mu mugwi. Uvuga uti gufatirwa si bibi, ariko Alonso na Novansi hari ikintu mu buzima kugira ukijemo hari ivyo bigenetse. Kavuga ati je nabishisho nabiravye kuronka amabanga si bibi. Ushobora kubura umuntu akora mu nzego z'igihugu n'ikintu ciza ejo ukaronka amabanga yo kuja hariya akavuga ati kumbe urashobora gusanga urabaye nuko ba ambassadeur ambassadeur ugenda kuba mu kindi gihugu, ariko muri ico gihe hari ibintu biba Alonso ugasanga iyo ivyo bintu bishobora kuba binugwa urashobora uri mu bantu bariko bariyumvirwa birakishika ivyo bintu kugira ngo ntufate uwo mwanzuro iyo decision yo kuvuga ngo jewe bamumuga kuko ça déstabilise le club. Iyo un président umuvye ati jewe ndarekeye abandi uwundi akacaza ariko haciye igihe unabaragiye kuko ibivugwa twe tubona makete ntawo bizi byo bari avuga ati afatiro n'ibindi ariko tusa hari igihe bivyerekana message ngo zirabuno munsi si ya equipe zizazitinya Novansi turabira mu match bamaze gukina ingene bimeze urumva bo message ngo zini sanze buhira ile equipe ivyo de la deuxième division irakubuje gutsinda nivyo ni Interstar nayo nyene barayitsinze muga badakonvenka igitsindo kimwe. Biraboneka yuko Burundi Sport Dynamique nayo nyene yabaye nkiyibagoye 2-1. Message Ngozi na Musonga ati baranganije ivyo ntaco gusa kubundi ariko yarakwamiye imbere ya Olympique Star. Yumve ni nka derby yarakwamiye imbere ya Olympique Star no ku Masipiri ekipe nka Message Ngozi igatsinda gatsindo kamwe ekipe ya Masipiri navyo nyene urumva ko atari vyiza. Noneho na Bumamuru baje banganya ibitsindo 2-2. Mu bisanzwe umusaruro wabo ntabwo ari mwiza kuko twari dusanzwe tuzi ekipe ya Message Ngozi twari ko turabivuga buryo bwa mbere daba Jimmy imyaka yaramaze hari apepre neva Jenny baza kwishika ugiye ugaharura neza uyu munsi ukacuraba abakinyi bayo niyo ekipe twabona ishobora kumaintaina abakinyi niba badandaze. Byaraboneka ko ubwa mbere abakinyi bagizene bafashwe neza, ariko twabonye ko kuva mu mwaka wahera ekipe ya Message Ngozi novuga karanga mutima kayo karatanguye kugira gutakara. Aha twashobora kubona ati nakaravuyeyo aragiye. Noneho n'umukapiteni wabo avuga ati jivyo gukina reka manze ngirente manze ndabigarukirize nga twarabonye ko yari afise wanashaka ibiharuro vyiza. Ivyo turavuga ati sawa uyu munsi ukacubona umumenyereza aravuyeyo agiye muri Aigle Noir. Uyu munsi ukabona umupresident avuze ati jewe ndafatiwe n'amabanga reka ngende. Uko biri kose haba hariho novuga intege nke ziba zitanguye gufata mu mugwi. Sibiboneka ubwo nyene ariko ku muntu arabisha amaso arashobora kuvuga eske umuntu avuze ati ndavuye mu mabanga muganzoza ndafasha umugwi kiki. Uko biri kose iryo ni jambo umuntu abakubwiye ababona ko hari ibitatanguye kugenda neza. Noneho n'uwo mumenyereza yagize umugwi wa Message Ngozi uko usanzwe uri yahisemo kugenda ahabona ibintu bimeze neza. Nibyo Vivier Bahati baronse sumumenyereza mubi, ariko kandi buriya ahantu Jimmy Ndayizeye avuye uhagenda nawe nk'ubundi mumenyereza ufise ubwoba. Rero ku bwanje haracari kare kuri Message Ngozi, ariko kuyu musaruro ntabwo bihuriranye na Message Ngozi kuko uyu numwe mu migwi nawe nyene dutanguriye higanwa tuvuga ati uko biri kose uraza gutanga akazi. Ni ibinyene Alonso yarahejeje kuvuga
nimba twoba dufise musonga ati Aigle Noir, Flambeau du Centre, Messager Ngozi, Rukinzo, Vitaro, abo bose bavuga bati dutegerezwa kwiruka hasi hejuru nka kujya ko muri EPL biba biryoshe, champion iraryoha, irakundwa, niho natara zibonekera. Uyu munsi Brunel avuga ati ntegerezwa kwerekana byiza canke tambwe Gloire, muga Desteman iriho nawe akavuga ati Rukinzo sinemera kwimaramara. Muri Bumamuru Christophe ndayikengurukiye nawe akavuga ati mazina yawe ati ntegerezwa nanje kugwanira idarapo hariya ririmo umwumbati wa hariya mu Cibitoke. Rero je kubganje kuri Messager Ngozi n'umusaruro bafise si mubi ariko si mwiza nushemeye, niyo batsinda urabona ko batsinda badakonvenka, naho haba ku kibuga cyabo ubona ko bitameze neza. Ahubwo jewe kubganje ino equipe je mbona yuko bariko baragerageza no vuga kwinanata, niko no bivuga bariko baragerageza no vuga kuyihagararira abayirimo kuko kwihagararako canke kuyihagararira guhagarara no vuga izina ryayo canke icubahiro cyayo. Ugiye kuraba kiki ni equipe, ugiye kuraba ivyo yatakaje muri uno mwaka, ni equipe kumbure tutoyibona muri kijya kibanza kandi bitakaje tudan kunyere mu mwanya mutoyi iyo barabantu badafise no vuga ku kanyarigabo donc batari bahagaze neza kumbure batari bari mire batari bari matire no vuga neza na neza, ne equipe kumbure no vuga tutoba turiko turayibona muri kuko ye equipe reka ndakubibutse muri izi journée nuko turiko tuyivuga no vuga muri izi match zibiri no vuga izi journée zibiri zari zifatanye cyane no vuga atanu y'imisi mike yari haci, ariko nko kuri journée yindwi kuri journée ya gatandatu equipe yari ya kane namba tari ya gatatu. Urumva curaba rero no equipe no vuga ukungene yagerageje kwihagararako. Uno munsi nivyo ikintu kumbure twoba turiko turabagiriza no unye cyane turiko turabashinja no bahagaritswe na Royal Vision 2026, ariko Royal Vision 2026 bo equipe nabwo nyene hari uburyo no bwa kumbure yutateguye neza bo kubera ibamba. Iyi ni equipe yahagaritse Vitaro, Royal Vision 2026 ejo bundi Buganda. Ni equipe zibereye ngaho onye ata pressure ziba ziriko, ariko uhure nazo utiteguye neza canke ukagaragaza amakosa menshi baraguhagarika. Rero kumbure iyi equipe reka tuyitera intege. Messager Ngozi ni equipe yo gutera intege kuko uravye ibihuhusi no vuga byabashikira, uravye no vuga ibibazo bariko baracamwo nabo nyene, gutakaza kapiteni, umumenyereza, umupresident, aho n'abantu b'inkingi muri equipe. Rero ubatakadije no vuga mu kwezi kumwe kandi hagati na hagati muri championnat, kuko uyu mupresident yasezereye hagati na hagati muri championnat. Jimmy nuno kapiteni nivyo basezeye sezo yari iheze, ariko wewe bibaza yuko kubasubiriza canke kusubiriza ivyo bihenge canke kujera no vuga ico kinogo canke iryo hungabano, baza yuko vyoroshe en fait ni kuri Messager Ngozi hari uburyo nabo nyene bariko baragerageza no vuga kugaragaza bakanyarigabo kabo. Reka tubaye imisi tubarindire no vuga muri no faza rekumbure turabaho bazogarukira, ariko uraza kubona yuko vyukuri nabo hari nguvu bariko barerekana sero no vuga y'ivyo batakaje, hari nguvu no vuga kumbure bariko baragaragaza no vuga bariko baragerageza no vuga kwerekana ufuka ikido gabo kuboko kwabo. Nuko rero niko inkino zagenze. Ni Bumamuru yatsinze kimwe ku busa umugwa wa Academy Deira, Kayanza itsindwa iwabo ibitsindo bibiri na Aigle Noir ku busa. Olympic Star itsinda kimwe ku busa umugwa wa Flambeau du Centre, Musongati itsindwa na Rukinzo igitsindo kimwe ku busa. Hama umugwi wa Messager Ngozi unganya kimwe ku kindi n'umugwi wa Royal Vision 2026. Kasma ukungana cigenda ni Aigle Noir cifata kibanza ca mbere ikura Musongati ifite amanota 19, Musongati amanota 18 ya kabiri. Ya gatatu ni Bumamuru amanota 18 nyene baranganya basumbana ibitsindo. Vitaro yaciza mu kumwanya wa kangahe, mu mwanya wa kane
n'amanota 16 ubona ko Vital igiye muri Big 4. Mu ya gatanu ni Message Ngozi itameze nabi nko mu vyumvise, amanota 15, Vital 16, Message Ngozi 15, ikayangana na Flambeau du Centre 15 basubana ibitsindo. Yindwi Olympic Star ari 18, y'umunani Ngozi 12, Kayanza amanota 9, amanota 11, Interstar 10, amanota 10, Royal Vision 2026 ni 11, amanota 9, Burundi Sport Dynamique ya 12, amanota 8, Rukinzo imbwa cha 13, amanota 7, yo ifise ibirare vya match zigera kuri zingahe kuri zine. Hama ya 14 no mugwa Academy Dero wasubiye inyuma, amanota 7, ya 15 ni Moso Sugar amanota gera kurane, ya nyuma ni RB amasupiri amanota 3 gusa no kubimeza. Nariko ndaraba kiki urabona nk'ubu Message Ngozi kumbure ahantu bazoregretera cyane gose mu gutakaza iriya match ya Royal Vision 2026. Raba bavuye kuri Royal baratakaje, ariko kandi muri weekend novuga hazoba ari dimanche, bazokina hazoba ari dimanche canke samedi, bazoca bakinana na Flambeau du Centre izobiri Gitega, bazoyisanga Igitega. Wewe wumva aho hantu kandi Flambeau du Centre nayivuye gutakaza, nayivuye gutakaza. Kumbure kandi ugiye kuraba ni migwi yose inganya amanota 16 barakurikirana. Wumva ubwo bukomezi, wumva izo nguvu nako Message Ngozi bizobasaba. Kumbure byari byoroshe kumburi muhira kuhatsindira Royal Vision 2026. Donc hari uburyo novuga ama profi iyi migwi ronka ibagora kuyakoresha, ariko kandi bakaca bisanga hari zindi nguvu novuga basabwa ku zindi match ziba ziri imbere. Urumva ngo ngaho vraiment kuri Message Ngozi bishize mu bibazo bidasanzwe. Sindi si yuko muri aya manota 6 ya hafi bariko baragwanira kuri nota rya mbere baronse no ku yandi manota 3 asigaye, sinzi yuko bizoborohera, kuko Flambeau du Centre nibwo ivuye gutsindwa nayo nyene, ariko tuzi uburyo nayo nyene iri kuri yegeranya equipe no bose yabivuze bari bavuye mu match zibiri zikurikirana bariko baratsinda. Ejo bundi batsinze urukino rwari rukomeye ngahe Buganda bariko bakina nande ejo bundi no equipe ya Flambeau du Centre. Roma ni equipe novuga ubona yuko nayo nyene asiyo guta mu ndasa. Rero vyukuri kuri Message Ngozi batsinze Bumamuru, batsinze Bumamuru kandi bayisanze muhira. Bumamuru nayo nyene yari mu kibanza ca mbere cyo kimwe na Musonga ati banganya amanota. Wumva iyo equipe uno musi zo weekend zo biri muhira muyigendera, urumva yuko bitaba byoroshe. Rero muri no championnat je ndabona yuko vyoba vyiza imigwi igiriga calendrier bafise, igiriga bakavuga ati uko biri kose iyi match niyo tubona yuko bikunda gusumbira ya match. Rero aya manota na ya hafi tubanze tuyarikipire, tubanze tuyibikeko, hama ibikurikira hari yanye kumbure tuzobitegura ukunda, ariko aya n'amanota dutegerezwa. Je niko ndabibona. Nuko rero niko bimeze muri championnat wacu, ura yuko imigwi guma yikomeza ivuga ati tugerageze dukura amanota hakiri kare, kuko burya jya kare kabisa. Umuhinga wo kurya ararakarabye, so kujya gusa n'abahinga mu byo kugwana bakubwira yuko umuragutanguje avance haya bagutsinze biba biheze, kuko muri ya mikino yo ya boxe ugutanguje avance ya vrai match kihera ni kao niko babyita kabisa. Uteba kazuba bagahwarura rimwe kabiri gatatu bahajya bageza kuri 10 kuri 10 byanse match irashobora guhera mu misegonde 30. ucuba nka wa kigataya dukura Francis Ngano bagiteka
ucuba nka wa mwigeme wacu yamarayo 38 secondes voilà Sierra yitwa Sierra ari Ange Sierra voilà nawe akanya gato fite baramurabije muri Jeux Olympiques cyana baramateka kabisa atari meza nkujyanye twari twaramwibagiye mugura mwiburamutse ariko hajya ni experience kuko urinze wumva nibigataya nka ba Francis Gano burya kazi nka muri 57 secondes